Isha boy Elove Classic, ndakunda kumviriza radio Impano FM, the best number one hit Impano FM 107.0. Radio Impano FM. Naho nyene. Yo, erekana nahombye mwana. Ese ibiganiro byaho bihaca. Na nahombye pe. Kuri mikro ya mbere muri kumwe na Nzeyimana Crisis aka New Sun aka Mr Vibe Burundian people n'andi mazina menshi ndabaramukije nongera ndabahani ikaze kuri mikro ya kabiri ndi kumwe n'uno musore. Yes cyane nk'uko munavyumva mwebwe mwese mwamaze ko munateka ko inyakira amajizanye kwijana n'ibice ubusa. Kuri mikro ya kabiri kabisa nanone muri kumwe no musaza yitwa Elove Classic. Nk'uko muri ko murabona kabisa aba bari hariya ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Ni Elove Classic rero muri kumwe, ikiganiro ni Impano Sport. Munumva ko tumeze neza ahabe na New Sun nuko bimeze kabisa. Yes, ndakuramutse nongera ndakubaza ko umerewe neza kuko jewe kuri umwanya nino saha mpagaze neza sinzi naho ngene byo wabyifashe. Aya, cyuko bwanje nanje meze neza, nije ndakuramukije kandi nje ndagushimiye ko unyakiriye. Hano kujana n'ibice ubusa muri studio za Radio Impano FM. Kanda kwifurize ibihe byiza. Nifurize n'ibihe byiza n'abariko baradukurikirana nuko bimeze. Yes, neza cyane, byiza cyane no gushima Imana twongera tuyishimira kuba yatugejeje umwanya n'isaha tugihumeka umukabazi. Amakuru yacu turayahera mu higanwa rikuru ryacu Primus League aho ubona ko hari inkino nyinshi zitegekanijwe kuri muri journée cyangwa se indwi igire ya 23 aho ubona ko ni ku munsi wejo ubona ko hari urukino rumwe ruzoba igihe cy'isaha indwi zuzuye neza aho ubona RLB Amaspiri izakira Academy Deira ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 kwezi kwa gatatu Ngozi City izakira Aigle Noir igihe cy'isaha 9. Burundi Sport Dynamique izakira Moso Sugar Company igihe cy'isaha 9:45. Ku munsi w'Imana Bumamu izokina na Flambeau du Centre, Kayanza United ikine na Vitaro FC, Olympique Star ikine na Royal Vision 2026, Lomesa Ngozi izokina na Rukinzo, Musongati izokina na Interstar. Izi nkino zose zitegekanijwe igihe cy'isaha 9 zuzuye neza aho ubona Bumamu izakira Flambeau du Centre. Kayanza United izakira Vitaro, Olympique Star yakire Royal Vision 2026, Message Ngozi yakire Rukinzo, Musongati yakire Interstar. Elove Classic turahera kuri runo rukino ruzoba ku munsi w'ejo ni RB Amaspiri izakira Academy Deira. Yes cyane. Runo rukino wewe ni ihe shusho wo buruha cyangwa se ni ihe sura wo buruha bivanye n'ukuntu ubona rino higanwa iyo rigeze bivanye naho bageze muri rino higanwa Primus League Ajero nk'umu analyser hano ngarageje kuba ndaba ino match. Ni match ubona yuko idasanzwe hagati ya RB Amaspiri na equipe ya Academy Deira. Ni equipe zibiri mu nkino banaheruka kubona kinane equipe zijana heruka no kuba zinoroherwa cyane. Hano duka kubona equipe ya Deira iri kwikorerwa ikosorwa ridasanzwe n'umugwi wa Bumamuru bana batsinda igitsindo kimwe ku busa
mu match yaheruka kuba inabahuza. yego Hano ni ekipe ya Academy Deira ngerageje kuba naba kuno munsi ni ekipe mvuga ngo irasumvye inguvu ekipe bita RRB Amasipiri yego kuko uje kubona abantu kuri classement ni ekipe ya RRB Amasipiri uzagusanga iri mu kibanza ca nyuma ifise amanota agera kuri 6 uje kuri ekipe ya Academy Deira iri mu kibanza ca 13 n'amanota 13 byumvikana ngo inguvu nyinshi cyane hano ndazibona kuri ekipe yitwa Academy Deira gusumba ukuntu zoma ndazibona kuri ekipe ya RRB Amasipiri. none aho uba wisunze iki kugira uvuge ko iyi Academy Deira canke se RRB Amasipiri ubona ko iyi Academy Deira ishobora kuba yotsinda runo rukino rwa bazohurana RRB Amasipiri? Tugerageje kuba tunaraba muri Primus League tugeze ku ndwi ya 23 yego nindwi ugerageje kuraba mu mayinga yeze amaze kuba narengana cyangwa majona amaze kuba arengana iyo ekipe ya RB Amasipiri inayifisemo umusaruro mubi mu bikorwa byinshi yagiye ikora cyangwa mu nkino nyinshi yagiye nakina yego nta musaruro mwiza yagiye inatanga uri nka ekipe ya RB Amasipiri mu nkino 22 umaze kubukina ukaba ufise amanota agera kuri 6 nihoza kunyemeza kuri 2023 ngo hari ibyizuzanye ngo hari impinduka wowe uje gukora aho bine ekipe ya Academy Deira ndayibona nk'imwe mu ekipe ishobora kuba ifise no kintu ishobora kuzotanga umusaruro mwiza agusumba uko ekipe ya RB Amasipiri yoshobora kuba kwitwara muri no rukino. so ariko football ifise ibiharuro byayo nibaze ko ivyo usanzwe ubizi ni Academy Deira ushobora gusanga irashobora kunyerera kuko na RB Amasipiri irashobora kuba ivuga ati urukino ni rukino dukeneye kwivyukiranya ko kuko mbona ngerageje kuraba waruye nk'amajurne asigaye iya ya RB Amasipiri irashasigaje nk'inkino indwi canke se 10 indwi canke 8 kugira ishobore kuba yo gerageza gupambana kugira ukuntu yoguma muri ino premiere division nubwo igaragara ko ari RB Amasipiri ishobora kuba igaragaza ko umwanya n'umwanya ishobora gukoroka irashobora guhera ku munsi wejo ugasanga iratangaje ino Academy Deira ikayitsinda ugasanga irabandanije iduza amahirwe yuko yoguma muri premiere division kuko nindi baza ni target ifise target yo kuba yokoroka nubwo byo babimeze hano nese hano tegeza ko bagomba kumenya ngo ekipe ya RB Amasipiri tubona ngo kuva Juni tanguye ku matatu ndakifise yego nimba tuba harabayemwe kunganya ni ekipe imaze kubinatsinda inkino zibiri mu nkino 22 zose zimaze kuba zikinwa inkino 20 zose barazitakaje hano nimba baratakaje inkino 20 ushobora kuba wanyemeza ngo uraje kunahagarara imbere ekipe ya Academy Deira ifise amanota 13 abivugitse ngo amanota 13 imaze kubitsinda inkino zingana gute niba ko hari nguvu nyinshi cyane ikipe ya Academy Deira bafise gusumbya ekipe ya RB Amasipiri kuba basumbye inguvu nyinshi birigaragaza kuko ni RB Amasipiri usanga ifise ideni ry'ibitsindo bigera kuri 42 nukuvuga nino ekipe ya RB Amasipiri irashobora kuzigatsinda ikaraba ukuntu ishobora kwikura muri kino kibanza kibi ihagazemo anubwo bitazoca bituma uwo munsi nyene iyo juru nivayo kuko uravye nk'ire juru yayo canke se nk'iyo yitwa ngo irayikurikira nuvuga kino kibanza zokigumamwo muga ni abandanye ishiramwe effort igatsinda ni buri nkino zisigaye irashobora kuba yo maintain premiere division mu gihe izindi zigenzi zayo zishobora kuba zoba zaritwaye nabi nkuko zitari zabiteguye nukuvuga ni runo rukino ubona ko amahirwe menshi yoba habwa nyene ino Academy Deira kuko nayone irafise ivyirondera kugivuga ati ndabona ndi kumanga ndi kuri hahandi mugati ahandegajije canke se mfinase gato indakoroka nino mpamvu runo rukino rufise inguvu kandi nyinshi cyane hagati ino migwi igera kuri 2 numwe udashaka kuba wokorokera muri zone rouge ngo biwutere ingorane zo kuba wokoroka muri deuxième division nuwundi nawe uvuga ati jewe naho ndi muri zone rouge kandi umwanya n'umwanya ashobora gukoroka ntegereza gukoresha inguvu nyinshi zidasanzwe kugira ndabukuntu no maintain iyi première division ndahagume ngume muri ryahiganwa noye gukoroka ngonje muri deuxième division
hano nanje ivyo mba mbona yose nk'ivyo mugana ekipe ya Academy Dera ni ekipe ikwiye kuba yogaba buri mwanya wose ego bashobora kuba bamanutse mu kibuga ko uravye ibiharuro biboneka kuri Kasema ni ekipe ya Moso Sugar bibonekana ngo nubwo ari mbi nayo nyene ishobora kuba yaranye ibitsindo bigera kuri 40 ni ekipe banganya amanota ifisa amanota 13 hano Academy Dera igasamara kaza kubinota akaza no rukino ekipe ya Moso Sugar Company nayo ikaza kubinatsinda urukino bafise Ngozi City ni Aigle Noir wewe gogo uruha isura iyihe canke se ishusho iyihe runo rukino nago ngerageje kuba ndagwanariza ku bwanje yes ni ekipe ya Aigle Noir uko urukino ruba ruje canke uko juni heze twimirije indi juni ikurikira ego ibwirizwa kuba yomenya ngo dutegerezwa kuba twotegura ibintu vyiza tukaza mu yindi shusho nimba muri juni herutse twaratsinze ekipe ya Kansas United tukatera kamwe tsindo bitano kuri kimwe ati tuje imbere ya Ngozi City nayo nyene ihagaze mu kibanza ca 8 atari mbi nimba baba baratsinze Kansas United nino Ngozi City ababwirizwa kuba bamenya ngo dutegerezwa kuba twayikura ko umusaruro w'ibitsindo niburibure yego abike bitegerezwa kuba nka bitatu hano Ngozi City hiriwe hano Aigle Noir ihiriwe inahishije ni ekipe igiye kubikina izi ngo bumamuru turiko duhiganirwa ikibanza ca mbere yego ifise urukino inyuma yacu dutegerezwa kuba twokwitwara neza tukaza kuba tunarindira umusaruro wa bumamuru imbere yuko twe tuba twakinye tukaza kuraba ko baza kuba banigenza nabi hano nabo nyene ubona afise urukino rucanoroshe ekipe ya bumamuru bafise Flambeau du Centre nk'imi makipe ifise izina cyangwa ifise uburemere ekipe ikomeye kuko ubona ko no muri classement imigwi isanzwe isa niyi kurikirana nubwo ifitaniye canke se ikinyuranyo c'amanota isanzwe isumbanye hano ravye Aigle Noir kuri classement ekipe ifise amanota 49 bumamuru banayanganya 49 nyene ndabona Aigle Noir ni yaza kubinakora ikosa ryo kuba yoza kunganya muri no kino cyangwa gatsindwa ni Aigle Noir n'umumenyereza wabo cyangwa staff technique ya Aigle Noir batazoba bariko batwereka neza ngo turifuza igikombe ca Primus League yego hano nino Aigle Noir isanzwe ifise n'urukino rw'ikirarane rumwe ikibitse hano vyoba vyiza ije imbere y'ino ekipe ya Ngozi City kabakora ko amanota 3 vyoroshe kugira ngo bavuga ati nubwo ekipe ya Bumamuru ishobora ko yotsinda Flambeau du Centre gwa rukino rw'ikirarane dufise niko ruzoguma dufasha buri mwanya nitwarukina nitwarutsinda nubwo ruzoguma tunganya amanota na ekipe ya Bumamuru dushobore kuba twoceho twara igikombe vyoroshe hano Aigle Noir rero nta kosa ryo gukora n'urukino gugurutse kandi n'urukino gugaye kuri bo neza hano niho tuzobonera Aigle Noir itwereka ngo ndashaka gutwara igikombe ca Primus League canke ati nitumerita kuba twatwara igikombe ca Primus League uno mwaka yes ni runo rukino ubona ko nagone rufise inguvu kandi nyinshi kuko ni Aigle Noir ni Bumamuru zose ziri en competition kuvuga ko ni ekipe zose zinganya amanota muri classement kandi zose zikaba zifise objectif yo kuba zishaka gutwara kino gikombe ca Primus League ariko inkino zifise na zone ntizorohera Jesse shobora gutangana ngo mbonye Ngozi City ngo yatsinze Aigle Noir kuko na Ngozi City si ekipe no nubwo itari muri iryo higanwa canke ryo byo kwiruka ngo baraba ukuntu boniganira igikombe ni Aigle Noir canke se Bumamuru nivyo kunda ariko ni ekipe yamikire ya surprise siritu ku migwi biba bihuye yitwa ko ikomeye canke se iba ifise ikintu iba yifuza gushikako ni Bumamuru nayone ifise urukino rudasanzwe guhura na Flambeau du Centre no mugwi jengeraje kuraba Primus League A muri Primus League A usanga Flambeau du Centre mu masezo nkane canke 5 aheze n'umugwi usanga utigera urenga mu bibanza bya kane wasanga aho wakoze sezo ukavuga ati ni buri ntisa neza bya cyane wasanga ubusanze mu mugwi wa kane niho waheza muri classement ya Primus League ahandi wasanga ari gatatu kabiri binashitsukana twana igikombe nino Bumamuru rero izokina na Flambeau du Centre umugwi nawo nutoroshe wo mu ntara ya Gitega no kuvuga ni naruno rukino je ntushobora kuba gontangaza kubona ngo Flambeau du Centre yatsinze Bumamuru canke se ngo banganije ni zino ekipe zibiri ni Aigle Noir ni Bumamuru zishobora gukoresha ingufu nyinshi zitegure neza runo rukizino nkino zazo kugira zirabe ukuntu imwe muri zino zibiri ishobora kubandanya yitwara neza kugira itware igikombe nubwo basigaje inkino
nyinshi zisa n'iziri imbere ziri nyuma ya za Primus League nukuvuga nino migwi usanga nayo itorohewe itegereza gukoresha ingufu ni nayo mpamvu n'inkino zazo bategereza kuzikina nk'amafinale hano ni usani kuri runo rukino jemba mbona biba bigoye kabisa ni ekipe ya Flambeau du Centre rero kakuba iva hano kuri no ekipe yitwa Olympique Star yego ni ekipe cyanorohewe cyane twagiye kuba tubona ngo Flambeau du Centre ije kubinati akazurukino ikora rimwe mu ikosa tutayizigako iyo yari ni ya 22 ekipe ya Flambeau du Centre kakubita akazurukino imbere ekipe ya Olympique Star ni ekipe ya Flambeau du Centre biboneka ngo uno munsi cyuko tuvugana ihagaze mu kibanza cya 439 yego iherutse kubina ko gwana mu gisho na ekipe tubone ihagaze mu kibanza cya 638 hano nushobora kuba wonyemeza ngo Flambeau du Centre ihagaze mu kibanza cya 4 ivuye kubina kubitwa na Olympique Star kushobora kuza guhagarara imbere ya Bumamuru iri kwisiganwa na Aigle Noir ku gikombe ivuga ngo turatungana na Aigle Noir nimba Aigle Noir je kuba yokora ikosa twebwe natwe tuba twayibonye imbere nigiye kugira ngo tubikosore turabe ko twoyica imbere turabe ko twotwara kino gikombe cha Primus League neza cyane aho nyene je gato inja kubwira ni Aigle Noir canke se Ngozi City ushobora gusanga nivyo Aigle Noir yatsinze ku munsi wejo igaheza itsinze ku munsi w'Imana ukazusanga Flambeau du Centre canke se Bumamuru birayinaniye ukundi ishobora gutsinda no mugwa Flambeau du Centre bikarangira bavanye banganije canke se ugasanga na Flambeau du Centre kubatsinda sinibaza we ko otangara ngo Flambeau du Centre ngo yaje gutsinda uno mugwa Bumamuru FC kuko nibaze ko umugwa Flambeau du Centre usanzwe uwuzi ego ekipe ya Flambeau du Centre ni imwe mu ekipe cyo kuvuga ngo hano mu gihugu cy'u Burundi ni ekipe ikomeye ni grand ekipe kandi ekipe itunze abakinyi abafise mantite yo kugwego go hejuru mugabo hano ino ekipe ya Flambeau du Centre gerageje no kubunara kuri classement ni imwe mu ekipe nubwo yoshobora kuba yo kwirukanga atagikombe iri kwirarondera cha Primus League bitoshobora kuba byona kundi ege gikombe kuba itokirondera bitokunda ko yogishikira biragoye ariko si wa mugoco upfa gutsindwa uko ariko kose ngo nukubera ngo atagikombe nguri kurarondera oyaye hano nagombye kuba no gutahuza ngo ekipe ya Bumamuru iri muri kuruse gikombe na ekipe ya Aigle Noir yego hano ekipe ya Flambeau du Centre tegezwa kuba yomenya ngo tugomba kumentena kuguma muri première division byanka byashoboka yego ivyo ndavyumva ati kandi dutegerezwa kuba twomenya ngo dutegerezwa kuba twogwanira Big 4 tukaba mu bibanza bine vya mbere yego niyo mpamvu mbona bashobora kuza guhagarara imbere ya Bumamuru ikindi kintu mbona bashobora kuzana nagashavu kenshi bavuga ngo Olympique Star iheruka kubina dukonvenki dukura ko amanota 3 vyoroshe hano agashavu kose cyangwa ingufu nyinshi cyane turaza kuba tunazizana muri match ya Bumamuru FC dushoboye kuba tunaraba ko twona hakora amanota 3 ariko ni ya Bumamuru tuzi ngo yifuza igikombe yifuza kuba yorangiza journée ya nyuma ya Primus League iri osome canke iri au titre di champion kuba yo natwara igikombe hano ndavuga ngo ni vyoroshe runo rukino ni goroshe imbere ya Bumamuru na ekipe ya Flambeau du Centre n'urukino utarugwa gutuma umwana n'urukino ubona ngo rurafise ico rugomba kuba govuga ubona ko ari ekipe ya Bumamuru kandi zoba yanakiriye zoba iri mu iribwirizwa kuba yomenya ngo buri kanya kose dutegerezwa kuba twobabeza ko turi muhira neza cyane ariko ubona ko reka turindire zino nkino zigera kuri zibiri nizo nkino twitwa ko zoba ari nkino zikomeye muri ino higanwa kuko nino migwi ibiri ubona kizokina nayo yose ifise objective cyangwa se target yo kuba yo kwiruka kuri kino gikombe cha championnat mwibuke ko gitwagwa n'umwe nubwo bogenda gute bakanganya amanota akagira gute ntibashobora kugigabura reka turindire nibakoresha ingufu turabe uko bizogenda bimera ku munsi wejo harundi rukino ruzoba igihe cy'isaha 9:45 Burundi Sport Dynamique izokina na Moso Sugar Company aho bona ni Burundi Sport Dynamique uyisanga nko mu kibanza ca 15 Moso Sugar Company 14 nino migwi igera kuri ibiri zohura yitwa ko yose iri muri zone rouge nukuvuga aha numwe muri ino migwi bigenze neza ushobora kwitwara neza ugatsinda urukino hama ukaduga ukava muri ino zone rouge
bo abarimwo sinzi Rove Classic runo rukino wewe isururuha nuwe ubona wo amahirwe muri Burundi Sport Dynamique na Moso Sugar Company. Runo nurukino rugoye kabisa. Nurukino buri mwanalizere wese ashobora kuba yo kwanaliza. Ego. Ategerezwa kuba yogomba kumenya ngo ntegerezwa kuba no rugenda ko buke kuko. Nurukino mbona rufise icyo ruvuze. Hano Moso Sugar birabonenga kango kuri classement ekipe yagaze mu kibanza cya 14 n'amanota 13. Ego. Burundi Sport Dynamique yagaze mu kibanza cya 15 n'amanota 12. Bivugitse ngo ni ekipe zibiri ziri muri zone rouge. Azibwirizwa kuba zomenya ati dutegerezwa kuba twogwana. Hano bivuga ngo ningwe isa niba yibonye ko maraso. Kuko yaba musosho gitegerezwa kuba yovuga ngo ndategerezwa kuba nogwana mve muri no zone rouge ndabe ko nodoga manza vya 13 na 12. Yaba ino Burundi Sport Dynamique nanyo nitegerezwa kuba yogwana ivuga ati hano ninashobora kuba no tsinda ekipe ya Moso Sugar ndashobora kucyangira amanota 15 mugihe Academy Day ishobora kuba yotakaza. Nkaza kuba nabarengana nkasimbira mu kibanza cyabo mugihe ekipe ya Moso Sugar ishobora kuba nayikubise ndaza kwirengana ngere hejuru yabo. Bivugitse ngo ino match igende ishobora kuba ndayibona mu nguvu zingana yaba Moso Sugar ishobora kuzoza yategura ikintu ivuga ngo ndagomba kuva no muri zone rouge. Ya Burundi Sport Dynamique ivuga ngo ndagomba kuba nzoza n'inguvu nyinshi cyane mve hano hantu zose zize kuba zihora mu rukino zisanga zinganye inguvu zishobore kuba zogira ico bita egality. Amahirwe menshi aragaragaza ko runo kino nyene rushobora kuba mu egality ariko nta gutangara ubonye Moso Sugar Company ni yatsinda igitsindo kimwe Burundi Sport Dynamique gatsinda ikindi canke se ukabona imwe muri ziragira tsinzi yindi nta gitangaza kizoba kirimo kuko nimigwi yitwa ko nayone ire ahantu hose hatemba ubona ko amahirwe yo kuba yovayo iracayafise mu gihe yobandanya yitwara neza. Kumva Bumamuru Flambeau du Centre twaruvuze ko byinshi tuze kuraba runo rukino rwa Kayanza United na Vitaro FC. Nurukino rucabagoroshe nago nyene. Nurukino nubona ko Kayanza United iri mu kibanza ca 10 n'amanota 25, Vitaro FC kibanza cindi amanota 36. Jero nurukino ngeraje kuraba nisunze ngo Kayanza United ngizobiri muhira nisunze ngo Vitaro zobiri hanze ndabona amahirwe. No yaha Vitaro kwishobora kuba yotsinda runo rukino sinzi nawe Rove Classic kuntu wewe uwo burubona runo rukino. Hano jikino shobora kuba novuga. Nino Kayanza United dusigaye tubona nka ekipe ijagajaga irimo akajagari kenshi cyane. Ego. Ubushize bagiye kuba banakina na ekipe ya Aigle Noir. Binabonekana ngo harakajagari kuko abakinyi bari bagize imisi badafungurirwa. Binavugitse ngo harakajagari kuko abakinyi batari ko babwa imisaruro kwe bahembwa amafaranga yabo. Nakandi kajagari kenshi gashobora kuba kari muri ekipe ya Kayanza United. Byanatumye ekipe ya Aigle Noir iza kuba nabatekamo ibitsindo 5 kuri kimwe. Sishobora kuba nobona hano ngo ekipe ya Kayanza United ngo nuko iri muhira. Yakire ekipe ya Vitaro ku stade Gatwara. Ngo ekipe ya Kayanza United irafise inguvu nyinshi cyane igiye kuba yerekana kuri ekipe ya Vitaro. Nubwo ekipe ya Vitaro nayo nyene dusanzwe tuzi ngo ni ekipe atavyinshi kunze kubinatwereka. Hano nimba wari bwarabe muri Primus League. Ni gambere nshobe kuba mbona Vitaro igera kuri 2023 hagaze mu kibanza cy'indwi n'amatema 36. Nka ekipe dusanzwe tuzi ikunda kubinagwanira ibikombe kagomba kuba yomenya ngo negerezwa kuba norangiza saison ni muri Big Four cyangwa nkaba ndi also major champion. Muri make nino ekipe ya Vitaro ubona ko n'umugwi woba utari serie muri no minsi kuko ibibanzo hagazemo ari umugwi twari dusanzwe tumenyereye bamwe twakuze tubona dusoma mu bitabo sivyo ukirimo siyo ya mateka ukirimo no mugwi wa Vitaro FC. Ni nayo mpamvu utegerezwa gukoresha ingufu nyinshi zishoboka nubwo byarangiye kuko ngaha nishobora kuza ngo nanzi ngo surprise za football zirabaho ariko uno mugwi wa Vitaro FC ntushobora kuza muri no migwi ngo gire concurrence yo kuba yowe nigana ngo utware kino gikombe ntivyo wabigikunda nukuraba ingene wo bandanye utera intambwe nka cagikere uraba ukuntu woshika mu bibanza by'imbere gatoyi. Ndabivuga urahera kuri ino Kayanza United uyitsinde hama ubandanye ukwana n'izindi nkino zikurikira. Hano ni solo nazi ikindi kintu ushobora kuba mbona. Yego.
ni ekipe ya Kayanza United kubizi ngo ngiye gukina na ekipe ya Vitaro no bw'insunja amanota kansunja ni kibanza ishobora kuba nahagazemo neza cyane ikintu gishobora kuba kinabaye icizere cya mbere nuko bari muhira kandi bivugitse ngo nimba Kayanza United muri no misi ari mibi ari mbi na Vitaro tuyibona mu ishusho cyane nziza nayo ne nta byahatari byayo muri ekipe ishobora kubivuga ngo Vitaro ni grand equipe ni ekipe dukunze kuba tuzi ngo irakunze kubinabangamira amakipe agiye atandukanye mugabo no munsi ni ekipe mbi ni ekipe idahagaze neza ni ekipe tubwirizwa kuba twamenya ngo mu bihe turimwo bibi nabo nyene dusanga ibihe bibi barimwo ati dufise ibihe bibi nabo nyene bafise ibihe bibi byabo dutegerezwa kuba twamenya ngo iminota 90 kuri 90 turi kuri tapi vere dutegerezwa kuba twamenya ngo kubi bwacu turashobora kuba twokina nabo tukabakura ku intsinzi Vitaro FC nayo nyene kazivuga uko ano rukino shobora kuba mvuga ati nago nyene Vitaro apare yo kwibayo shobora no kurutsinda mu yindi mvugo ndashobora kuba novuga ngo ndashobora kuba ndayibona no murega ati ndayivuze mu mvugo zibiri so neza cyane nuko bitegereza kuba byomera reka turindire no rukino ibyo ruzoduha ubona ko ni Kayanza United nayo natabiharuro byayo byahatari muri no misi na Vitaro ni nkuko nyene ariko ngaha mbona amahirwe menshi ari uko hokora byabindi ngo akanyari gabo kizina canke se uburambe nagusumbya muri ino higanwa ndabona birashobora gukora mu gihe bikoze Vitaro FC irashobora gutsinda no rukino mu gihe bitagenze uko kunganya jewe turi kumwe ndabona ko neza na neza bashobora kuba bonganya dukurikize urukino rwa Olympique Star Royal Vision 2026 runo rukino wewe uruha ishushi yihe n'urukino rwa Olympic Star ndetse na ekipe ya Royal Vision 2026 bineka ngo ekipe ya Olympic Star zoba yanakiri ya kuri stade Umuco ariko hano jivyo maniko ndabona kabisa ni Royal Vision 2026 baboneka ngo ni ekipe cyangwa bishobora kuba inafise nyinshi cyane zo gushobora kuba yo hanahagarara imbere ya Olympic Star hano tugiye kuri classement tunifashije classement abibonekana ngo Olympic Star ni ekipe yahagaze mu kibanza kigira kanga kigira gatandatu ekipe ya yande hano ya uyi Royal Vision 2026 Royal Vision 2026 ibonekana kanda 14 nubwo haburana babiri hagatsinda umwe nubwo bivugitse ngo mu minota 90 y'urukino umu adversaire mugenza we nubwo atanga uvuye bafise zinganya nawe urashobora kuba yo gukonvenka bikarangira gukoye kwa amanota 3 kandi umusumvye ingufu yego hano ndabona ekipe ya Olympique Star ishobora kuba ifise ingufu nyinshi cyane gusumba ekipe ya Vision 2026 hano je ndabona urukino atari hamwe gusamara kwa staff technique n'umumenyereza ndetse n'abakinyi ba Olympique Star n'urukino binatawurise ko ino Olympique Star ishobora kuba yo narutsinda ikaraba niburi kwishobora kuba yo nadoge gashika muri Big Four uko nshobora kuba ndabibona kabisa neza cyane nino Olympique Star na Royal Vision 2026 mbona n'urukino amahirwe menshi nyene nkuko bivuga na amahirwe ya Olympique Star ariko tutibagiye za surprise za hato na hato zishobora kuba muri football muri rusangi ubona ko nuno mugwa Olympique Star gutsinda Royal Vision 2026 birashoboka kuko ni Olympique Star izoba yifitiye confidence ku bijanye n'abafana stade zoba ari yayo abafana b'umugwi bazoba bahari bakwiye ni mudu bazoba barimwo yo gutsinda runo rukino mbona ko neza na neza ko Royal Vision 2026 hamwe yo batsindira kuri ino stade yabo byo bari ibintu twoba tuvuga ati yabaye nka surprise so turaburundi rukino ni Message Ngozi izakira Rukinzo FC ni Message Ngozi uyisanga mu kibanza c'icumi amanota 32 Rukinzo FC kibanza ca gatanu amanota 38 Message Ngozi mu Ngozi na Rukinzo FC cenga haruno rukino ndabona ko amahirwe menshi ndarubona mu vyo kunganya kuko ngerageje kuraba Message Ngozi nayone nta buseriye muri no misi yitwa kwifise bwahatari Rukinzo FC nayo ni wamuvuruga karere muri championa ya Primus League jewe kuva mbona Primus League sindigera mbona Rukinzo FC yitwa ngo yakorotse muri deuxième division nino Message nayone idakoroka ariko nuno mugwi nawone usa ko wasubiye inyuma kuko mu bintu tuzi ko Message Ngozi no mugwi twamatwari tubona ku muma sezo aheze canke se mu myaka ihera ari umugwi atwara ama Primus League menshi ukaja guseruka mu gihugu
userukiye igihugu cyacu cy'u Burundi hanze muri Afrika muri za nkino yaba CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup nuno mugwi wa Ngozi Messager Ngozi bigaragara neza ko kino gihe kano kanya nino saha nta gikombe mbona wowe uri kurase wose rukamwo musohoke hanze tuboneyo ahubwo amahirwe mbona uyu nuno mugwi wa Rukinzo FC hamwe ubandanya witwara neza urashobora kuba wopambana ukaraba ukuntu woshika kure ni Messager Ngozi mbona na Rukinzo FC inguvu je mbonari bo babasa n'abazinganya muri no misi sinzi nawe Rove Classic ukuntu wo bubona no kino isura wo buruha canke se ishusho wo buruha ingene utegerezwa kuba gomera wewe nko mu vyiyumviro vyiwawe. Yes cyane niyo Son Gerero ino match ngiye kubandana ikorera analyze mbona yuko ukuntu ushobora kubona gwanaliza je atari nshobora kubona gwanaliza hano ndavuga ngo nimba twavuze ububi bwa Vitaro nimba twarigeze kuba tubona Vitaro nziza tukigera kuba tubona Messager Ngozi nziza sivyo turiko turabona uno munsi nimba twavuze isubiranyuma rya equipe ya Vitaro nuko tuba turiko tubona isubiranyuma rya equipe ya Messager Ngozi bino bintu nanu byakabanye abakunzi ba Radio Impano FM nanu namwe nabwabone ngo equipe ya Messager Ngozi tuyibone hagaze mu kibanza c'10 n'amanota agera kuranga ingenda barabira mu kibanza c'10 n'amanota agera kuri 32 yego ni Messager Ngozi ubona ko iba yarasubiye inyuma cyane gose tunayizi nka equipe yakunda kuba igwana ibibanza bine vya mbere abicitse ngo irabaye mu bibanza bibi ntiyarenga mu kibanza cya gatanu mugabo no munsi hari ururabe ngo ni Messager Ngozi zigeze mu kibanza c'10 turiko tuyanaliza ni equipe ya Rukinzo FC agaze mu kibanza cya gatanu hano equipe ya Messager Ngozi n'urukino rutoroshe ni equipe ibwirizwa kuba yamenya ngo turi equipe twigeze kuba turi equipe nziza cyane ikunzwe kandi ikunze kuba yandika amateka imanutse mu kibuga aburi muntu wese abagomba kuba yamenya ngo ndatekerezwa kujya kuraba umusaruro wa Messager Ngozi zigiye kubinerekana ukuntu ngana hano bagiye kuba nahura na equipe ya Rukinzo FC nka equipe tubona yuko muri no misi isa nihagaze neza nubwo bibonekana ngo equipe ya Messager Ngozi nimbi n'urukino bagiye kuba nahura na equipe imeze neza nka Rukinzo FC bishobora kuba biduza ingufu za Messager Ngozi nubwo ubona ngo hari umusore baheruka kuba banirukana muri Messager Ngozi kubw'imyitwarire mibi afise mu kibuga cyangwa inyuma y'ikibuga ibonekana ngo iba yanatakaje umukinyi kandi umukinyi afite cyarafatiye runini ya equipe hano jero nje kuba nanariza ino migwi ari ibiri ngufu nyinshi cyane ndazibona kwa Rukinzo FC ko ni equipe yagaze mu kibanza cya gatanu bibwirizwa kumenya ngo adutegerezwa kuba twogaruka mu kibanza cya kane tukaguma muri Big Four hano kabisa ndavuga ngo ni ngwe yibonye ko amaraso runo rukino ndabona equipe ya Rukinzo FC idakwiye kuba yo na rucakaza kuko ndabona ko ari bivuze ingufu zidasanzwe mbere ya equipe ya Messager Ngozi so ingufu nyene ni ngomba zigaragaze kuri Rukinzo FC kuko nayone iri hafi na hafi yino migwi iri muri Big Four nukuvuga itegereza kwitwara neza kugira itsinde no rukino irabe ko hariho mugenzi canke se iyindi equipe ishobora kuba yadekonye ikayisanga muri Big Four ikisangayo nuno mugwi wa Rukinzo FC utegerezwa gutsinda uno mugwi wa Messager Ngozi ariko ni Messager Ngozi nayone ubona ko bigaragara neza ko ushobora kwivyukiranya ugaraba ukuntu wova muri bino bibanza kuko nibaze ko Messager Ngozi kuba iri muri kino kibanza c'10 itabinezererewe nubwo kuzoba ari kwa kundi nkukuvuja kuko naho yotsinda igira amanota 35 igumira munsi ya Interstar n'amanota n'inota rimwe mu gihe Interstar yoba yatakaje urukino reka turindire no rukino ni Rukinzo FC guhurutsinda nta surprise kandi no kuba Messager Ngozi yotsinda no rukino nta surprise je no bivuga ko nino ubona ko umwe nivyo warasubiye inyuma uwundi nawo witwa ko uri kuragenda witwara neza muri no misi kuko numugwi usanga wegereye Big Four umwanya n'umwanya ishobora gusubirayo ni Messager Ngozi nayo yitwa